Sindo mupapa ndacari umujene man. Oh yero. Ruriya namwiyaganye. Kuba umupapa urumva kuba umuvye. Umuvye? Wewe tuko sawa miaka. Aruriyo niko mtoto wako. Ambwira imyaka ufise. Jewe imyaka sishobora kubivuga ariko uko biri kose. Cende umuhungu wiwe. Je mfise 35 ans. Wowe ufise kombi? Mwe 35 ans urumva ko uri umupapa. Wewe ufise kombi? Jewe. Je mfise 2. Ufise 2 je mfise rero 3. Bwanje hari umwigeme nawe nuvuga yuko yajanishije na Ruriro. Noir jaune gusa. Ntuzi ko yasubiriye Loriane nko nabivuze. None ko uvuze bikeya. Jewe nanazi kuza kumbwira mu dini y'abayisilamu tegeza kuba tufise abakunzi bane. Babiri gusa ariko bose nubo bakunda cyo kimwe nabane bose nanshobora kuba manager ariko ntubakorera neza naho nawo ufise abagore bane bakunda nyene musheri umukunzi wawe ari he je ngishika ngana bonye mwajanishije na Ruriro ahubwo je narinze ati Ruriro yoba yagize undi mukunzi cyangwa mwari mwavuganye ko numuza kwambara muri kumwe na Ruriro aho yuko nyene sinaenzi ko yambaye aho nyene umukunzi nta ufise umukunzi arari cyane cyane ubwo rero zakakubwira mukundane nyene ko yavuze ko atari umu papa arashobora kuvuga ati katugire mariage yansi umujene uyo zakagupropose akakubwira je nkene tubanire mariage okay twavyugana jewe nawe ivyo nibanga ryacu cyangwa ngo muduhisha ibintu ndiko ndababwira abakunzi ba TV nivyaba ingoma nibazi baturondere tuko turabibaza bavyanka uci utinya kwera umwigeme kwera mukuru wacu antwa sineye kujya mu nanje mbona ko atakamaro bifitiye Isaac TV ho Yes bakunzi ba Isaac TV amahoro imana bane namwe aho muri hereye hose ndazi kumudukikana muri benshi turi kumwanya mu kubazana ibiganiro bimeze neza cyane gose mu kubazana exclusive iri kuri trending in town murazi ko tubakunda kuri mikoza Isaac TV muri kumwe na Star Boy Mr Home behind camera turi kumwe na Akim Junior nko twama tubikora neza cyane gose twarose ubutumire turaza hano murabona umwigeme turi kumwe ndetse n'umupapa ngaha muri legend musanzwe muzi muri music muri industry ya music kandi mu gice cy'u Burundi baraberewe bameze fresh ibintu by'ibijone tuzi ko Loriane musubiriye ngaha ariko navyo tubuzi sinovuga byinshi rega rero tumaze tubakire mu bwami bwa Isaac Ega tumaze tubakire mu bwami bwa Isaac TV ndahera ngaha anye ibubamfi wanje amacenza iburyo papa umeze neza ndashima ameze bien hanyuma sindo mupapa ndacari umujene man yero Ruriya namwiyaganye kuba umupapa urumva kuba umuvye wewe tuko sawa miaka Aruriyo niko mtoto wako ambwira imyaka ufise jewe imyaka sishobora kubivuga ariko uko biri kose cende umuhungu wiwe je mfise 35 ans wowe ufise kombi mwe 35 ans urumva ko uri umupapa wewe ufise kombi jewe je mfise 2 ufise 2 je mfise rero 3 rero dufashire kuramutsa abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba muziki ndundi ndabaramukije ndabakunda cyane turi kumwe hanyuma ndashimiye cyane Isaac TV kubona yashitse ngaha itavye ubutumwa bwacu yaje muri conference de presse ndagyohewe cyane okay reka tuje ngaha mu buryo bwanje hari umwigeme nawe nuvuga yuko yajanishije na Ruriro Noir jaune gusa ntuzi ko yasubiriye Loriane nko nabivuze reka ndakuramutse sisa nibo umeze neza ku mazina kwa nariko baradukurikirana ndazi hari abo babonye isura nshasha kuri Isaac TV kuko ni jambere uciye ku biganiro bya Isaac TV ego ni Alice niyo Alice niyo ubunye wanje muri industry ya music kandi twakubona ukora kina comedy kumwe na Mutima ro comedy ni muziki ni wanatanguye urati ndibwo ubuzima bwanje comedy zagiye kuja zinjiye mu muziki ubundi sanzwe ndi muri rebye gato iduse n'abaramutsa abakunzi ba Isaac TV novuga yuko mu mibereho yiwacu abarundi turamanza tukaramutsa abantu tuba tusanze ahantu babari mu bisanzwe dija ngaha abakunzi ba Isaac TV bere haje inyuma ya kamera ariko baratura ni bon umeze neza Ono byavuga twenga novuga yuko ni conference novuga yuko twajimo twatumiwe nk'aba journaliste ni contrat ije gusinywa dusangwe tuzi ko Ruriro asanzwe ari CEO wa Simba Gang ariko ubu unyamaze gusinya contrat kwa muri JC Production mbega ivyo bikorwa bibiri icyaje cyo n'ikibazo ca mbere baravuga yuko imigeri ibiri datereka mbega kuri Ruriro azoba Jackie cyane cyangwa azoba Jetri kuri Ruriro n'umuseyo wa Simba Gang nzobandanya nkorana nkuko nababwiye arimo Aslayan harimo Too Fast n'abacuranzi banje nzobandanya ndabamanaginga kugira batera imbere hanyuma nkabasinye muri contrat na JC Production ni management yanje shasha ni management nabonye ko harimo akarusho harimo kanoti sakanoti gusa nibikorwa byinshi hanyuma
ndi kumwe nabo ndabafitiye confiance ibintu bimeze bigiye kuba top. Yep. Ariko kibazo cangira Rizo Manizo iyo ufise abakunzi babiri hari ubufitiye urukundo rwinshi kurusha uwundi kuko ntushobora kubaho urukundo rungana umwe umuhe 50-50 nibishoboka bisigura yuko muri ivyo bikorwa bibiri urashobora gusanga hari igikorwa kimwe ushizemo ingufu nyinshi ikindi kikagira ingufu zikeyi nubona ivyo ko bizoshobora kubera intambanye muri career yawe none ko uvuze bikeya jewe nanazi kuza kumbwira mu dini y'abayisilamu tegezwa kuba tufise abakunzi bane babiri gusa ariko bose ntubo bakunda cyo kimwe nabane bose nashobora kuba manager ariko ntubakorera neza naho nawo ufise abagore bane bakunda nyene ico novuga ko JC Production ndi sous ordre yayo ni management yanje harimo manager niwe atwara JC ivyo azombwira nzobikurikirana hanyuma Simba Gang ni gwanje ni ndumuseyo wa Simba Gang harimo Aslian na Too Fast ni je ndabatwara kandi bazobandanya batera imbere Lolilo no superstar kandi asanzwe ari CEO wa Simba Gang ariko muri kano kanya abaye under management under management kino kibazo ndakivuze yuko kuko urashobora gusanga ari abantu bafise bashobora gukomanta bakavuga ati why Lolilo yagiye under management kandi asanzwe ari CEO wa Simba Gang ahubwo bijya vyo kwa JC bari kubizana muri Simba Gang ama Simba Gang gatera imbere nibaze ko mutazi contrat twasinye parce que murazi ko twasinye contrat rero vyinshi biri muri twebwe turazinanye turafise ama contrat rero ico nitwo kirandirako cyane Okay rero aravuze ko muri Simba Gang gatoyi umbabariye gatoyi hariho ya Too Fast asanzwe ari muri Amerika hamwe na Aslian ariko ko tuko turaba Aslian arasora indirimbo imwe mu mwaka ugiye kwa JC asora indirimbo mbwire iyo ndirimbo yasohoye umwaka wese mbwire indirimbo yasohoye umwaka wese ivyonye sindiko ndabigaruka ko cyane ariko nshatse kuvuga yuko mukwiye gufasha abanyamakuru mukwiye gufasha abacuraranzi birandenga ari indirimbo ito birandenga afise indirimbo zitatu yasohoye ndabizi gusa asora indirimbo imwe mu mwaka zitatu ku mwaka uhetse uno mwaka mushasha agiye gusohora indirimbo 8 twizere rero kubagira kanoti apana zibiri cange zitatu 8 parce que ari muri studio deja amaze gusohora zitatu très bientôt muzozibo kandi hariho n'indirimbo yiwe amaze kubona coming soon coming soon ni wisize ibintu vy'ibiboro mu we ni indirimbo nakore muri JC Production eko ijya niyo muri JC voilà wahindutse wabaye shetani urazi shetani cyaravuga coming soon wisize no urazi cyo bivuga shetani shetani mu muziki apana shetani mu bisigo shetani nibaho parce que uvuze shetani uzoba uri kuravuga ujya morning star tuzi imana yirukanye hejuru rero turi muri industry y'umuziki tuvuge ivyereke umuziki wiwacu uno musi nasinye contrat muri JC Production nibatari ibanga gatoyi nakoze ikintu kidasanzwe parce que ni indi ntambwe ngiye kwinjiramo ngiye kwerekana akazi mu bafansi banje ngiye kwerekana ibikorwa bitandukanye zofashwa na JC Production ngiye gukora collabo nyinshi zikomakomeye hanze y'igihugu mfashijwe na JC Production rero tuganire kuri ivyo bintu ivyo bintu vy'amashetani gato twende gatoyi nimba atari ibanga novuga yuko je ndi umuntu bakurikirana Lolilo cyane ntaratangura journalism ariko collabo wavuze ufise na Kibaba Yemi Arade ndetse n'abandi baririmbyi batandukanye mbega iyo projet warayihaye JC bashoye kuyigufashamo kugira ibintu bibandanye bitera imbere uko nababwiye hariho ibintu mudashobora kumenya hariho ibintu mudashobora kwinjiramo dans le contrat nico gituma ariko contrat ifuye kenshi muradusabariza abajournalist contrat yacu ni imyaka 3 uko manager wanje abibabwiye ni contrat y'imyaka 3 rero nimushake kumenya byinshi mu bitabaraba ifoko mumenya gusa ico twabaye mvuze ko bituraba gute contrat ni agira ikibazo kenshi mukunda kutwegera twega abajournalist contrat ya Lolilo ifuye nzoza kuguhamagara ngo umfashe kuyisubiza canke umfashe gutora amahera yanje ariko nibatagusubiza uzokwitwara nutaja kubaza shaka ndakubaza ahubwo zogenda kuraba umujije uzoja no kuri Amicale des zogenda kuraba umujije entre les juges oui uzoje muri Amicale des turafise abajije nga na nico gituma twakubwi kandi management yacu iri agree rero tuvuga ivyerekeye akazi kacu ni binyene tuko turavuga rero si binyene hari ibintu utashobora kumbatsa ego hari ibintu bitakuraba ni vie privée yacu okay reka tuvyihoze nibaze iki ni kiganiro kizoguma ko kuri Isaac TV n'ivyaba tuzobigaruka ko mu nyuma rero reka kwanza ndagushimire match respect match congratulations uvuga yuko ni ibintu ushitse ko vyinshi kandi vyiza nibaze kugiye gutera imbere usa n'usozera kugira dushore kuyagisha uno mwigeme nawe okay
ndashimiye cyane abakunzi ba Isaac TV kubona na Isaac TV ndayishimiye kubona yashitse no munsi ngaha muri conference de presse ico ni kintu vraiment mwadukoze ku mutima hanyuma abafans b'umuziki ndundi turabashimiye kuba mudukurikirana mugire abone ajya munsi mugire ama commentaire ibikorwa vya Roriro byo muri JC bizoza kuri channel yawe bizoba biri mu channel baragira subscribe voilà kuri YouTube yitwa Roriro Simba ama commentaire yanyu turayakeneye parce que izo commentaire zanyu nizo manuro zidufasha cyane je na mandazisoma nimwibaze ko ama commentaire ndayasoma bien hanyuma mukurikirane dans quelques heures Roriro agiye kurekura indirimbo yitwa Umururumbo yakorewe na JC Production ego murakoze cyane ndagushimire Roriro ndabashimiye cyane ngaha anye iburyo bwanje ndafise uwundi umwigeme nawe nereka ndamuyagishe gatoyi asanzwe akina comedy kandi asanzwe aririmba mbega haje gukora comedy ukanaririmba ibikorwa bibiri cyarimwe nawe nkuko nabajije Roriro kuba muri Simba Gang akaza no muri JC Production birashikunda yuko ashobora kubikorera cyarimwe nawe kuri wewe ni Alicia niyo ntabwo ari Alicia Case birakunda ko iyo migeri biri nawe itera byose utangira umwanya nicyo bibangamiyeho byose ndabikora ego Alicia tumwitege kwiki nk'abakunzi novuga yuko mu bigeme abigeme n'abantu bakunda kuza muri music ego mu Burundi mbe ugasanga arashoboye gukora umuziki ugasanga ariko awukora nko kwiryohera nta ukore nk'akazi mbega kuri ugiye gukora umuziki nk'akazi cyangwa ugiye kwikora kugira ubandanye kwiryohera kwifurahisha ubwa mbere ubwo sinagisobanuye neza muri imvindimba nkora gospel kuririmba rero no kwiryohera ego nibaza ko umuziki wanje ndawukora kugira ngo ibikorwa byanje message ntanga ishike ku bantu kigira kabiri kuba ndabiha agaciro nuko nzi ko hari umumaro bifitiye jewe Okay, uri umuririmbyi urimba gospel ariko kugira tumenye umuntu ko ari umuririmbyi arikora mu gahogo tukumva nyene Umenitoa mbali baba, umenitoa mbali baba, umenitoa mbali baba, asante. Iyo ni indirimbo imaze kuba official kuri channel yawe. Ego birahari. Nawe numvise ko urafise projet nyinshi muri JC, nawe kuri urafise projet nshasha. Niyo mpamvu turi ngaha hari indirimbo twakoreye muri JC, indirimbo yitwa Impamvu nigiye kuja hanze uyu munsi yacerewe ejo ariko turize neza ko amasaha make yisha. Baragira subscribe ni Alicia channel yanje ni Alicia Niyo kuri account yanje. Alicia Niyo. Witwa Niyo nkuru cugira Niyo. Alicia Niyo gakiza. Niba abandi usanga yitwa Berize akaca yita Beshu. Ntubona iryo Dorine Dodo. Urane iryo vuze niyo nkuru ni grand sœur. Iwacu ni baniyo gusa. Ego. Cyo gituma cyugumiza ko niyo. Ego turamenya bitwa ba Berize cyo bavuga ngo bitwa ba Beshu bitwa ba Dorine ngo bitwa ba Dodo. Aya numva ari nizina nakasemo gatoya ariko twese niko twitwa. Okay, ndusubije novuga yuko career yawe nimba nta gatoyi novuga watanguye career yawe ya music ya gospel ya. Natanguye album ya mbere nahise kumugaragaro 2016. 2016. Dusubije iminsi nyuma tugasubiza iminsi nyuma tukavuga ati Alicia Niyo novuga yuko ariho challenge yahuye nayo yifuza yuko atobona challenge yahuye nayo uravuga ati ino challenge vraiment irambabaje mu muga wanje ninjiyemo cyane career yanje ninjiyemo ya gospel. Imana ikubwiye ati subiza iminsi nyuma n'icyaye ikintu cyagushikiye wifuza yuko subira inyuma ukaje nyuma yacu ugira ntigishi amuvyerekeye promotion byarabaye umva byaramvunye nkababara nkaronda abantu banshikira nkuko mwaje hano nkababura bikangora uburyo kubera ko nayi nyene donc naravunitse cyane yego uramaze gura n'umutipa kubwira ati reka gukora music iyo bari nkandubwo wenda kwaje ko imaze gushika tukana burenganza bifiti umukunzi wawe kubwira ati reka music je nziza ndamenya icyo ndakorera Imani mu cyangwa ukora kugira uhimbaza Imana cyangwa wabaze gukora ikintu ukora nk'akazi ariko gospel nimba uyikora nk'akazi duhimbaza Imana kugira byose birimo simvuga ngo ndiko ndirimba kubera ko kugira abantu bihane donc byose birimo ndakeneye no kubaho kandi biciye muri tala yanje umusheri warakije umusheri umukunzi wawe ari he Je ngishika ngana bonye mwajanishije na Roriro hapo je narinza ati Roriro yoba yagize undi mukunzi cyangwa mwari mwavuganye ko numuza kwambara muri kumwe na Roriro uyu kunyene sinaenzi ko yambaye aho nyene umukunzi nta ufise umukunzi arari cyane cyane ubwo Roriro yose akakubwira mukundane nyene ko yavuze ko atari mu papa arashobora kuvuga ati katugire mariage n'umupapa Roriro yansi umujene Lodiana ari uyoza akagupropose akakubwira je nkene tubibanire mariage
yubashe yaha niko vyemera okay twavyuganira jewe nawe okay ku masezerano wasinye ya Jesse ni rya sezerano uri kurasinya uvuga ati ni naho ndiko ndasinya kino kintu ndiko ndagisinya umenga nyene siho ndi sinavyize uyu munsi twafashe umwanya wo kuvyumvira okay ikintu cyakugoye rero kwiyumvira kuruta ibindi byose mu masezerano wasinye sinashenda kivugira ngaho ariko ni bisanzwe c'est simple nibiba byoroshe ariko kubera ko ubona inguvu birimwo uravuga ati yantwika ikintu nimba nahora nkunda guma nkubagana ngenda muri ibi biriya kubera ko ndose umurongozi ntegereza kumenyesha ati ndafise ikintu umva ntegerezwa kurya umutima amenyo bavuga ati ahantu reka nikawushe ngire ku burongozi bw'abandi okay Jesse Production igiye kurihira gakate Alicia igiye kurihira déplacement Alicia igiye kurihira ahaba Alicia ivyo nibanga ryacu cyangwa ngo muduhisha ibintu so ndiko ndababwira abakunzi ba TV nivyaha ingoma nibazi baturondere tuko turabibaza bavyanka none bashi ibintu batavuze nije nza kubivuga ngaha uci utinya kwera umwigeme kwera mukuru wacu antwa sineye kujya mu nanje mbona ko atakamaro bifitiye ega ndagushimire Alicia niyo wari wanaberewe bien ndabihereje ko kubera twahereye kubikorwa cyane murakoze nawe muraberewe nta kibazo ni hatari nakazi kiwacu netugirene menga no mubyeshi nikomeze okay dusezera abakunzi ba Isaac TV duse n'abasozera twabaramukije fuko tubasezera hama ikiganiro duse n'abagisozera kandi bonne chance much respect much congratulation kuri channel ya abakunzi ba Isaac TV bose bacoza kuri channel ya bababona babakoze imana bamugesha tubasezerere bye bye ndabakunda ndumwana wanyu mushigikire ya muje kuri channel yanje ya YouTube ni Alice Niyo muri ndimbo zimbaza imana muraza kubona gishasha mukanya mugire subscribe kugira ngo mugihabwe vuba mucego yes bakunzi ba Isaac TV mwari kumwe na Mr Home kuri mikoza Isaac TV ndabakunda cyane gusa twari kumwe n'umwigeme ameze neza aberewe yambaye ibintu by'amajone n'ibintu bari bajanishije na Roriro je sinzire ko ari umukozi mushasha ariko uko biri kose nzomurondera kugira dushobore kuyaga vie prive zotuma ngena ntafise kamera na mic mubaze buke ndamwinjira indani numve ko ari umukozi mushasha wa Roriro byo byiza gusumba murazi ko ndabakunda cyane gose gira like na share na comment ku biganiro vya Isaac TV muzokoma mubironka uko bukeye uko bwije amasaha 28 kuri 28 murazi ko ikigane murazi inkuru ibonetse ari nshasha twashikiye nuno mwigeme supporting na Roriro kuko ubu nibwo Burundi bwejo kandi ni duzi drapo murazi arabari nimvye benshi baririmba gospel ariko uno mwigeme muri uno mwanya nawe arashikiriwe raba muje kwiyabonesha kuri channel yiwe na Isaac TV genda kuri Instagram wandike Starboy Isaac TV bifatanye uraza kumona kuri Instagram ndashoye kuyaga rimwe kabiri gatatu inyuma ya kamera ari kumwe na Akim Junior niwe ariko aratuma amasana mamera neza cyane gose bye bye Mr Home Isaac TV. Oh.